Je nitwa Fido Oji. Orera centre ville Galerie Ideal. Amawanjuza amatelefone yanje kuri application ya Buja Pay. Ugiye kuri Play Store kwandika Buja Pay, application ibona. Kandi amatelefone akomeye ama Redmi, Vivo, Oppo, Huawei, Infinix, Samsung, Tecno nama accessoire yavyo ama power bank byose woza kuri Buja Pay hanyuma aho uri hose bagusanze aho utumbereye hose. Murakoze. Siba. Shit, how are you? Ndashobora kuza nkaguhamagara apele zitatu zine zitanu ukatutabunga. Urashobora kuva hanze use wari umaze imyaka yose nk'iyose ntunane telefone basi no kuri telefone unambarire ko umubwira ndakubwiye ngo maze kuri airport amasaha hafi abiri. Telefone yawe muri shambe. Ubu rero karashize ingani ngo nzinze kutaza guteguza ibintu byose ntaje sinashe mu rugi wanje sinashe mu rugi wanje ndabizi byo kubwiye ko rumaze igihe utanamvugisha kare kigo ndiki ngaha mu rugo ngani wacu nta kuna kumenya ari kumenya ko waje Landa ya telefone no Siri. Oui. Uyu mukoma uri ngaha mu rugo rwanje ni wahe? Shiriyo n'undi umukozi twaronse uzi ko ujya mukogore amaze gusaza amaze kwakora imyaka myinshi kandi ubona ko ari umubibi yashaje nacenza n'undi umukozi kugira ngo aze aramufasha akazi. None Siri ushobora guhindura ibintu mu rugo gute jewe se rugo atana kibumbwiye? Uretse ko communication yanje nayo itari yoroshe naco gituma nabihinduye. Wega ngusha. Yes. Sikavuga n'icyongereza. Cheri n'umunyamujire genda mukenganye ni mugisagara niwe namutoye ndabwata bisaba. Okay, don't worry. Utangwe iki? Jewe. Nitwa Kadogo Samuel. Kadogo Samuel ndio zina ryanje. Ni Kadogo to Kadogo. Ukaranga mundu ariko Samuel. Kadogo. Sa gutora ibintu mu modoka hari. Ndayishobora. Boss wavuze nzane ishago na ecran pla rujya televiziyo runini. Niwe wumvira hehe. Cheri tugende tujye muri douche kugira ngo Sawa boss reka. No mana we. Sande ngwa je ndagwaye nani tuberculose. Ihori inkora cyane mu matwi. Wavuze ecran pla. Yo mana uru boss nagume ngo nuvonda. Uyu mugabo muvuye. tugende muri douche kugira ngo ntuke ngo. Umugabo kari nko kwitwa ikozi ku mutwe jewe Rome di Varese na ecran pla sinerura mayo hangwa hano ukabandanya uvuga cyane ndakubaze kuva mvuka sinaruka kubitwa inkonzi
uretse kwankubise inkonzi vuga bityo kenda urya n'urugabo rwawe ndiko ndakubaza urya n'urugabo rwawe ko tigeze umbwira ko ufise umugabo kwereke wambeshe umugore wanje naramutaye ku bwawe maze ubwiza aho twaze kwisubiramo hari acyamamagara je Kadogo muri umugabo nka jewe umugabo maze kugira abagore babiri Kadogo none ubugomba dukora iki mbabarira uretse ikintu kimwe gusoma ndagusaba nuzo kwigera umwereka yuko je nawe tugeze tubona abagore ko twigeze tunakundana n'umusuri akaje kugira kabimenya je na wewe bye urugo muvuge ngo makube ngamuboye yangane oya azamara iminsi mike gusa cyasubira n'indwi z'igice n'indwi zitatu akaca yisubirira ndakwinginze ihangane iminsi mike agomba agenda nitwe Kadogo ndavyemera nzosheda kwa kuri ukuntu tuzobikora ariko ihangane wanyumvise ibyo kubona byose bikore uri umwana mubi mbwa noneho nanje ntabyo narinzi ko nzomara imyaka 3 sa wibosi none yo ekran prako nayo mbona yo ekran nayo mbona ebana ngune wirabire na wewe cyo ekran yawe nayo mbona bungiye kuza ndoza amasahani umuntu w'umugabo nkaje nzi ndoza amasahani ibiki gamabuda n'ibiki n'ibiki ni ugarutse kuntukana wenda kubuta ntuhanuka uri kumwe n'ujya mugabo wawe ushaka umutwe ndabigire gute Elize ndagwica ushaka cyose wigikika ndakongereza ikibazo nabyo waruse Elize uretse ko nari nakugenje urazi neza ko ndikimena banga ndahimena Elize ndakuze Elize mva uratwo mfite mbika Elize umushahara narakongeye Elize n'umuharemeye kugwiza nishika ngahandira ndadawe mugerekana kamaguru n'ibindi ndabivuge nabyari ndabivuge nabyari hajya mu gitana ndabivuge umpangahe rero barira ibintu byose mu cyumba nabyari numvaga mu ijoro hajya nyine ndabivuge mbwira yuko nyumvize basi ndabubiriza yantu nyuma nugire mpaya telefone yawe imwe yaguca icyo ushaka cyose telefone gusa niyo ushaka iri ku kabati genda uyitorera nyine ntacyo ndakuramo kati urashyo uvuge nta kibazo nta kibazo urumva umugabo n'umushahara ndamekuguza ko ndaca ndarimira ndawugwiza ko kabiri telefone ndayigwanyigira ingora ariko ushaka muri ntamenye na kimwe n'umubwira ibyo umama yangahe nabwo ati umushahara wawe ndawugwiza ko kabiri na telefone cyano naziga niki cyushusha gushaka ndahibye ariko nubivuga sawa ndayimize ndaziyazanya amahera yabo iyo ushaka ndayimize nubivuga tekara ndayimize umbenze gusa urazi ko ntagira mbika ndakunze nshobora kubera Elize mbwira ntuzongera kuntuka kana gacecuru k'ubucafu mbwira uzuzuranyubaha ndagutwa waje kumnuka cyage soma pfukamye nakubwira uba abantu none bajyana sishaka ndabubahe twabyumvikanye uburena sumuntu twabyumvikanye ariko boss yaje twabyumvikanye ariko mbarira ntuzovuge njambo oya sinzobivuga umufate umuprosimo abeho umukozi mugenza mukora okay ubigira ibanga ariko unawunye n'umwuba umufate oya muri no ngaho zo mufate neza neza ukora akazi azokora akazi wambwiye ko nzohora ibyo mwakoze muga byo gukora ngo hazokora akazi okay nta kibazo ntagorana sawa barira vuba genda vuba genda twavuganye avuganye ndaje kuyitora irya telefone yawe agira gutya byose nibyo kuvuga ariko sibyo bivuga nana uteyamaye nzoca n'ubu nyene ndaguhemba genda kare bwagiye cha ego ngo ujya muhabara wiwe avuma mfukama amubita naje aha azokoza ibyombo ibitutsi nabyo ntaho ngira mbika nzomutuka azokwiyobo mukama bosi wanje araje ngira nduhuke
Elizabeth, Eliza. Ibiki kunywa manga. Isi, Elizabeth. Isi turimo irigishana. Naruja kwicara ngaho nera amajambo nibiki. None ngone sinyene umuntu aza impande yanjye niko ndikorera akazi. Nera amajambo. Cyangwa uza kumuka kandi hohosha. Nye n'urugo yaje. Umwana w'umumbi nawe uri inzoka kubera ko utigeze umbwira yuko uruna rugo ko rufise umugabo. We nta mugore wari ufise. Waraga rero mbyakubye yera kuteka n'umufakazi. Uje gukora iki kwandira? Cenje kukubwira. Muzosubira kumamagara boss. Zuramamagara Kadogo. Kadogo Samuel. Kenekeza. Kadogo Samuel. Kadogo Samuel. Present. None Kadogo Samuel ukora iki ngaho? Chekora banyene nyene zoranda gufanyira udukazi nyene duto. Kandi ruzuramenyera. Meme nugonje kugufasha nyene mugazo ruzuramenyera. Aho rero uri kurigisha bibaze je nabibona ganzi cyankonje hajya. Haguruka ukora tonje. Kadogo Samuel. Haguruka ukora ndaje kubibwira boss. Hajya. Hano ntuzohashobora. Uyu mubosi abakozi b'abahungu arakondora izo nkonzi. Kadogo Samuel. Urara ku gitanda cya bosi ndakubarira. None nohora. Umugore wawe urafasha uribukanye. Ngo wabonye abagendera mu miduga. Umugabo nawe uzuribu. Abo nta mutima ugira ntibazi no kugukubita. Ungumungara kudishano ry'umukecuru. Mara cyo umukecuru nacyo si. Nawe muhimbira n'umuboyi. Kandi umuhimbira umuboyi je. Sasa. Kadogo Samuel. Gira vuba bityo hanagure ngaha. Chema nabura ngaho. Toka. Reka nicare nawe kutabikora. Gira vuba shebi. Taro mucari neza. Kana ngaho hanagure. Munduza ndakubwira ikikura. Kandi mu uzuragenda neza. Arakubita abahungu. Kijya kizokumira mama yawe. Naguru kuranera ubwoba nawe cyo numva namuzo zagomba ze. Mfise honye n'icyumba y'amakupira amabahungu. Abo kutakugisuku. Ngana tangiye kuhakora mfise imyaka 20 iyo. Ngo jono cyane idugira ruguri wacu muguru kima. Urahafise hongo buragenda. Nkobunana nahagurishije kubera urukobwa bwi. Rero kugukutanza akafata hari ibintu nini mba wagita ngo kujya ibyuma mama. Oya reka ndawa kurambise ngo wambwiza ukuri. Ndakubwira bukebuke ujya. Ngaha ubibazo ngendo baje ngaha izina bawe. Ati ko cyene umva ngomba gusohoka. Sheribe. Hama nk'ubunye isana akakanya kuba turi kumwe. Uyu baguti. Sheri numva njyewe cyane. Gusa ariko iki kintu kimwe gusa kubaza. Kubera iki? Imyaka 3 yose utamvugisha. Bebe. Sorry, nafatiriwe cyane n'akazi. Ariko wararengeje. Amezi kwezi kwa mbere waramvugisha, kwa kabiri ukamvugisha. Ariko kwa gatatu ku mezi wacunika. Wamengo ntunanzi. Sheri, suko kwimakeya be. Suko kwimakeya ahubwo ndiko ndarondera umukate wiki wawe n'umwana tuzibaruka. Wari warambwiye yuko nzo kwigera nyibagira. Reka nanje sheri ahubwo kwanza uri kure. Haguruka. Wewe ubaza ko imyaka 3 tutari kumwe ubaza ko ari bize. Sheri umbe ndakubwira rero be. Nuko ugomba kumenya neza ko atari gukwimakeya. Nariko ndarondera ikizotubeshaho ejo canke ejo urabizi. Erega be nanje hari yanye. Kubaho ntagufise umunsi umwe nyene wacika imisi. Imyaka 3 kujya gusera ufite telefone ndakwandikira nkakuvugisha ndatabagirana bibagira ko na nimero yanje muri telefone yawe. Ariko rimwe twaravugana sinzi ko byibuka. Ariko gaki niwe tuvuganye nka rimwe mu mezi n'amezi y'inzi. Sambeka hoho. Basi ko mu mwanya hano bavanje faka twadugarira hano. Kadogo.
Kanje ngende ngari umufitanye business. Ngomujehero. Ngomujehero. Nkamufitanye business tugomba gukorana. Ndanda ko ntarasubira hanze. Ego. Kadogo. We kadoyi nakudoya. Sa! Nagasabura intozi. Cishwa ngaho. Oui boss. He boss muraberewe mama we. Umengo ni Samsoni na Delila. Acha. Uri Samsoni uri ni Delila. Induru. Nazivye. Ikiratu wagihanaguye. Yo! Boss nagihanaguye bien. Ndakuzani urabe. Nzanira namba nzanira. Sheri urukozi rwa ruvuga nk'urupomporoke. Sinzi mama. Inuka nico kiratu. Boss rabo kuno akubise siraje. Umengo ni come from. Sheri hira. Raba ngo yahanagura. Raba ututwondo nga yahanagura. Eko bivuga nk'umukozi wa mukuye he. None kubishira hasi birato bya boss subiza ngaha. Sheri. Uyu mukozi wa mukuye he. Twage ntanagure neza wakigugu. Shajene vira uko gwa imiopi. Boss jenga mbona nakoze neza kabisa. Wone unakona nakoze neza. Ibi byondo nabyo. Cha boss ora bimijobo. Ora bimirezi. Ubuze ko ndabiki. Ubuze ko ndabiki. None reke uyu n'umubiri na wango. Aha. Ndaje. Nitwa Kadogo. Uri kuragwana n'umukozi. Icara ngaho. Icyara nawe ntibakubundure. Wowe nubona ko ari asasa. Bash, nakabiri wari wabyibusha ataraza. Bash kagiye ko nazibye. Wavuze ndabihanagure. Biziko. Ugaswa kuvuga ijambo narimwe. Yego boss. Bash ndamuhaye pole mabuja. Potera mba mu maso genda no kujya birato. Shendi. Kugira umugabo ngaho. Nawe waragowe vrema. Kumbe wakabana n'umukozi agayanda kucyane. Sheri jewe uyu. Twabana n'ibisibiri. Urafata abantu nabi. Umukozi ni umuntu nk'abandi. Kwari kumufata nabi bigeze hiyo hose. No sheri. Jewe ngaha anye ndiki ndiserugo. Bise gufata ingingo yari yo yose. N'umushaka namubwira agende ntirora ngaha. Nawe we ntugomba kungarariza ngaha. Ndabizi ariko kiretse gufata umukozi nabi kubera kumufata nabi. Bebe, yaheze basi. Gende ruti. Oya urasi usibafata abantu nabi. Sheri, sorry basi. Yaheze. Haguruka terure. No mushomba. Bebe. Nakurindireho nyene ngo uzadakwereka ibyo ugenda gukora haje. Wishinze wagaramitse urwo rudangaho. Waje umeze ubu wameze kugira uruda runini. Changaho ubwawe boss bwaraheze gumpamagara. Ngo wazibye ubu nawe genda wozibyo ngo birakurindiriye. Kandi ukoropa no muri toilette. Eliza jawa ari njya gukoropa muri toilette ga Eliza. Uri umukozi. Wewe umukozi kandi umukozi azahembwa hembinga. Umukozi akorera inda mugabo nka wewe. Mugabo Eliza umenye yuko neza yuko agomba asubira inyuma. Umunsi akazosubira inyuma wibuke ko jezo cyangwa umubosi kandi. Aho nijya aho rafuye. Kindi nacura Eliza biti kuri umwana mubi. Nakugiri.
Elizabeth kumbe wari usanzwe uzi neza yuko Emmanuel yuko afise umugabo wari wanuye urareka je umugore wanje ndinda ndamwiruka Elizabeth kumwana mubi haguruka ngaho shareka kwigura wicaza ngaho nyakicarira igiti sha wewe genda ugenda umukozi akorera amahera nawe uri umukozi w'umugabo w'imburabugabo akorera inda none ushake kunshusha ongiriye Elizabeth nushake cyo kunshusha nushake kunshusha arasabye ngo arakwereka ya n'umubosi twemera urabasi n'umugire bazi afashe umugore wawe uramwirukana nava ku gatumba cumira nka ndirimbo n'ibyanka rwose nzodubura hafite iduguja cya gitanda cyiza na ya matera nziza cyagiye uzodurara mu bisanya kandi narujya mu matera nzoza ndarusuka kamazi wowe genda winjira inzu z'abandi bari bakubwiye ko nyine nzu yapfuye wowe wari ufite ikigoma reke kuvuga nakubare genda ukora akazi nyaruka ahubwo urabona shinga bata abagore babo ngo bajya mu gisagara ngo hari amazu ngo abagabo badasigaye babamo ngo nzoza kurongora abagore babandi genda bakubone tuga abakobwa imisi yose mwamamura amashetani nanyumviriye yuko mu bakobwa b'amashetani bahari ku isi wo kutarima ubwo musanze uri shetani y'amahembe abiri urazi ukuntu nturitwa n'umugabo wawe uramaze kubona ingene amfata nabi zo kwihangana kugeza reka zo kwihangana kugeza ryari urazi ukuntu agusomagura nkumva jakuzi ubukoko kera naho rangi ibijumba nari mfise amahoro sinakuba kugwa n'umugabo mugenzanyi kera naracana amatafari yanje narimbayeho neza Emmanuel urazi ngene wambwiye nirukana umugore wanje n'ubu ntazahari urambeshe ngo kuzosora ndagurisha itongo ryanje kubwawe kumara ufise umugabo warigeze umbwira ko ufise umugabo warigeze umbwira ko ufise umugabo wewe aho muri abana babi muri abaterira hari ibintu udapfa kubwira umuntu ko nyine iyo nabikubwira namaze kubitegura akamara kubaza Emmanuel waranyiciye ubuzima waranononeye ubuzima bwanje ndaruguru surasubirayo sifise n'ahantu naragurishije n'itongo uranyemera ngo uzogurira irindi wararinguriye Emmanuel ndakubitwa we n'uri hajya wowe ndakubakugwa we n'uri hajya uri bagiye amajambo wambwira wambwiye ko amaso yanjye atazotemba kwa mosozi warambwiye yuko umubiri wanjye utazokwigera ugira umubabaro n'agahinda njama agahinda mbayemwo Emmanuel ngira ngine ndamubwiza ukuri umugabo wawe yuko je nawe twari mu rukundo shetani wa kabiri wo kuri inosi numva ndabigusaza nubona mbona ngenda mbona nikuje ushobora sinzokwigera n'umusari no mu buzima nizera akazi umuntu arahinduka imana ntigahinduka kweli ibuka ingene nakubaka umugore wanje ndamutuka ubu sigaye mbaho nk'umusibateri sigaye mbaho nk'umukozi wo mu nzu kuko ajya amajya bruce wambwira ko warambeshe ukambwira ko ngunda nyasigaye mbizi biri mbona ni here reka
Ni nini? Ndakusabye kwanga inzitizi gusabona n'ikuri. Oya. Kabizu basigara je ndakukumbura. Ntagira jaro. Akabizu je sinamusabye kunywa mu nda, nagusabye kandi. Nagusabye akabizu ndakukumbura na jewe, rega naje nafise umubiri. Narusi no muri babasi mu joruse. Kumeza uko pe. Notsa kandi nawe handi. Ndakene mwana numva jari. Iki rero kikusoma bera wija kugare. Reka rero kangere cyane ki. Isabel. Sabel. Sawa. Nisawa nabuda kashusha kazi. Dore bweze ko byombi. Muzi ko bisa kazi keshi. Hari akazi kenshi ubwo ujya namwe twatuntu twanje ujya nta kintu nkora basi ngo gikoreke nawe ntukinda. Oya, eneje narakuraze we hareze amasaha 2 yonyene. Cuvuga ngo naguheze. Amasaha 2 gusa. None ko ibyo wamenyereje. Yakari. Gusa genda shonje cyo tubanye kujana no kugikora. Ko atonje kugikora. Rero sina igihe ukazirinda. Nayo ko atari ko nari ndakumenyerega mabuja. Basiga ujya rwose ariyo tuma wabyibushe. Abaye inzobe. Ega ko duwe. Abare ntabera ku. Ya. Ibyo ni harage. Harajyana no kujyamana uko nyene. Kutibungenzi. Kubera peti mugabo rero bashira uri kuragira ku gatima keza. Ko bakwebeye umugabo. Kurarira ku gatima keza basi. Njatuma wabyibushe. Sanyere n'injara kwa. Aramwomoye wo. Wenda ubona ko wakoze ibintu byiza. Umugabo ni wawe wenyine. Nama kusabye cyekene kagore agashatani honye. Shatani gusa. Ahubwo ujya wewe nuko utarabye neza. Ujya nuko nyine wacyumwiruka. Kijye utambara ngo nze ndamuraba agiye kunkora. Hajya nase kukubara gusa. Nasema mbona hapo tunapfundura mimi ngaha. Yiyegereza nyene hajya kusafura. Atamwa we. Uko. Atina mukanga. Ntubona iyo utabukerebutse. Kurugo rero ucunyonyera ibihumbi 10 nakurinze gupfa. N'Imana yabikoze kandi. Imana irakorera mu bantu. Nakene cyumukorera gusa. Nanakurinda we. Nakibaza. Nabyawe ndi nabyo. Sinzi ndabivuga. Bijyawe buhaye. Ubu none sinzi kunsigana aho bibereho. Abandi nzo busigaye utaga. Notagata gute. We gusaraba nayo mahera. Kwa byagize ndabibika bijya bintu mukorera hajya mu nzu. Bano uko nagiye ntawe ugira mbika. Ndakuze warageza ngaho nubandanye birebire nawe nawe. Yari ukorera mu nzu n'ibiki. Gitanzi wewe. Reka noneho tubyihorere. Ndaza kukuha. Turanezeza ngireza. Usigaye n'impuzu zisigaye zitagukwira zikabuka. Nanabaze yuko ntajya. Ndabona ibyawe bikaze reka ngenda ahubwo. Gusa nzanira ibyo kurya. Icyo nzanira ibyo gufungura. Ndakuzaniye ndakuzabyahiye rwe wategeye kuvuga. Okay sawa. Kaza kanyicara imbere ngo kariko karareba ingene noza ibyombo. Nagahembe rimwe ntabwo. Iyo ntamubwira ijya system yo kumutera amazi yasekekete imbere. Agera mususa. Tubabarire. Ibaza genda ni akazi nikorera nzopfira no kugapfira none ko mbona byase. Akisaba amabuye ntamuga. Kujya nzomujya kujya bangana mubiki. Avuze ngo ciao. Nochanda. Zanye heri chupa. Neni era buke. Nekanoza ibyo kujya genda mushire. Nabara bebe twa ndadikanye na. Munanyanya. cyose cyaheze hari kumwe nawe umunsi umwe wacika iminsi 10 indwi imwe acika imyaka waje
ya aho utari kabisa byarangoye cyane ariko nyine kubera ari ubuzima byabaye ngombwa nyine ko mba kure yawe ariko kubesha ngo kwezi kumwe mwaka wose umunsi umwe wacika iminsi ve iminsi 10 yego hama nawe every day ubwiza bwawe buriyongera ni ukuvuga ngo by'ukuri bituma nkubona mushasha mu maso yacu Imana yakumpaye sinenze cyangwa se nzi ko nabivuga ante n'ibintu by'Imana gusa hama nawe igihe ntari ndahari byagenze gute gutambwira sheri cyangwa unezerewe nisubireyo ntiharagera manzundi rega vuba cyane n'undi urimo kugenda gusa n'igihe nawe utari uhari gusa akazi kari kenshi ariko nawe nyine vraiment sinakubwira ko nari meze nabi ndabishimira neza kubera ko uretse ko wabinyitayeho wabinyitayeho nari meze neza ushobora gushimira cyane n'ubu kandi ibyo byo vuhari nawe ko ari kundi kintu kandi numva ndusha sinshaka kujya gufungura muri sale ubu se sifungura njya nafunguye ushobora gufungura aya sifungura njya kujya nafunguye Ndabishye nyine tu okay reka mpamagare Kadogo urifunga neza ndetse gufunga ntuvuge ndabizi kandi cyane ndabizi gufunga mwumva rero se ati nifunga uyu munsi numva ntashaka kujya muri sale sheri ukaramuka udafunguye nanjye sifungura sinshaka kujya muri sale gusa nshaka kujya muri sale sijija kandi gusa ujye ryari kutangura kushaka kujya sibyiza so wazungu nufungura sinshaka kujya hari ujye ndakuzanye okay kaduhamagaye Kadogo aratazikana ngaha basi ibyo ni byo kujya muri sale dushyize shambure yacu ikibazo kiri kumugerageza akaba ari wabijyanye uri hafi ntabyo kamwe Kadogo kubera ibyo wazikesha ku maryama hakiri kare ushobora kuba wakisara we Kadogo arumva ngo ntigumva vuga mu jambo benshi akamena ngo zimugena sangwe mwuga ariko mwihanganire sawa Kadogo wagasa nyaruka ngaha injira Bozira je nari namaze no gusinzira naso wasinziriye basije nari nasinziye ndiko ndarota ndiyumvira n'umuzimu mpamagaye n'amapepu n'amajini cyane umva ko ari urujwi rwawe nyene aziko ufise urujwi nka sabufu wawiki nariko ndavuga ni ufise ijwi ryiza wateguye njya kumeza basha naziteguye kweri mukuru kimana yo numvuga urujwi rwawe umengo ri sabufu basi nawe uravuga imana yagwaye ingabirano kweri yagwaye urujwi umengo ri sabufu genda warure ku gasahani umuzanire madamu afungurire ngaho namusero ngaro namusimurira mu cyumba genda hariya toka sawa ndagiye akagorera ugasigaye kigira udufyeri umukozi wawe ubona ko nihorera ibyo sibyo niko meze gusa kundavuga amajambo menshi cyaka dusubira gukora amakosa nzosubira muri Amerika ndamwirukanye nta kibazo ariko gusa banza ubirekere mureka bayoronka n'abanyandiko nk'abaho ndetse ko ubuzima bw'umuntu bugoye
cyane kubirana mu bashobora kuza no kunyefona n'amisiye nashikiye mu mawasiwasi menshi urabona mvuye hanze ndahanye data uja aya mazi ni gwawe cyane na yuko naguze yagutuma shira ngakumeza nawe bagukwiye nawe bagukwiye iyo muchena juru karibu uwo mukozi nasanze madamu yarahika kumuzana je madamu namubwiye ati uwo mukozi yavuga gucyonye nkajya urazi abantu bo hanze kenshi dukunda kuguma tuvuga mu jambo menshi y'abitwayaga arambina amatwi cyane nubwo mba niruhukiye nza numva ko nyene ko ya madamu ari we yamuzanye nta kibazo umukozi umaze uramuraba neza atari ako kantu nyene nko kuguma mvuga amajambo menshi menga niki kandi gusa n'akazi shaka nzi ntakakora neza gusa nyene avuga amajambo menshi ibintu byose numva bayagi me gusa madamu ngira sinzi yamukuye nyine numva twaje nanjye simba ngombona n'urazo by'abakozi bimenywa ibintu by'abakozi bimenywa n'abamama byamatohoza kuri uwo mukozi kuko simbona kari heza. Okay, reka turekane n'ibyo nsohoza Demi nakubwiye ati reka turekane n'ibyo sibyo gusa oya mugabo naje kukubaza ikindi cyo wanjye embaza ngazi urazi ko byaramugenza mugenzi wanjye imyaka itatu iraheze nta telefone nta mesaje nta makuru namwe yigira nimva yibwira aracyariho cyangwa yarapfuye umugabo wawe aradeye mu kirundi cy'iwacu arakomeye cyane by'ukuri arakomeye cyane mbere uramubona mwarabonana mukavugana sinshobora kuguhisha ikintu na kimwe mugoye w'umugenzi kuva tutaraja no hanze ntazi ko ubizi twaragenderanira turazi neza ukuntu atari no twabazi kwa umugenzi umugabo wawe sinjya atakira umugabo wawe ariko uko nuvuga ngo umugabo wanje numva burya hajya abafise muri babiri ariko